utaragira umutwaro muri wewe, utaragira umutwaro w'ikibazo icyo ari cyo cyose ngo wumve ko umutima wawe uremerewe, wumve ko uvuga ngo jewe nokora iki kugira ngo ibi bintu bihinduke, Imana ntizoshobora kugukoresha. Imana ikoresha umuntu wese afise umutwaro. Haleluya. Kandi nagira ndakubwire ngo umva, ufise ikintu Imana yaguteretsemwo coshobora kubera umugisha. Bakunze bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza data kandi ugira neza, uri Imana idukunda kandi Imana iturinda uko bukeye nuko bwije. Mwami Imana, nzanye amashimwe mu mutima wanje ngushimira ukuntu waturinzira ijoro kandi ukaba twemereye kutwereka izuba ry'uyu munsi. Ni iby'igiciro kinini Mwami Imana ko tugufise nk'umuvyeyi, ko tugufise nk'umutabazi, ko tugufise nk'umwungere aturagira ku murango no mwijoro. Rero muvyeyi mwiza, ndagushimiye gukomeza kuturinda no kuturindira abacu aho bari hose Mana. Uri umwizigirwa, uri umunyabuntu. Rero nitugushimiye n'iki gitondo ciza rero duhaye cyo kuba mu ijambo ryawe. Ndasenga saba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo zubane nanje mpwemu yera, umfashe kugira ngo mbere umugisha abo bazokumvira ijambo bose. Usiga akanwa kanje kugira ngo mukunzi mwiza ijambo ryose mvuga ribe rivuye kuri jewe, ariko ribe rivuye kuri wewe, kuko iryo vuga ryose rigira ubushobozi bwiza no gutabara abaryumva. Ndagushimiye kandi ndakunena haje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo nta muntu n'umwe akwiye kwisuzugura. Haleluya. Nta muntu n'umwe akwiye kwisuzugura, kuko uwaremwe wese yaremwe n'Imana mu ishusho ry'Imana, kandi Imana imifitiye imigabo n'imigambi myiza. Haleluya. Haleluya. Umuntu wese akwiye kumenya ngo nuw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Nuw'agaciro mu maso y'Imana. Uyu munsi ushobora kuba umenga nta kintu ushoboye, ariko nagira ndakubwire ngo ubitswemwo ibintu by'agaciro. Haleluya. Ubitsemwo ibintu bikomeye muri wewe, kandi vy'Imana irashaka ko bigaragara, irashaka ko bija hanze kugira ngo bibere iki? Bibere umugisha isi. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turabe umuntu yisuzuguye kandi Imana imukoresha ibintu bikomeye, atabara igihugu ciwe, we yabona umenga ntacyo ashoboye. Haleluya. Reka dusome mu Bacamanza igice ca 11, igice ca 6, turasoma kuva ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 16. Uko Gideyoni yahamagawe, bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Ofura, cari ca Yowasi umwabiyezeri. Kandi umuhungu wiwe Gideyoni yariko arakubitira ingano mu bwato baganiramwo umuvinyu bwimbwe mu kuzimu, kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati, Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati, mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, ni igiki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi bya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira bavuga bati, Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, biri hehe? Ariko noneho Uhoraho yadutanze mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza, aramubarira ati, genda uko izo nkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ni jewe ubwanje ngutumye. Aramwishura ati, mbega Abisirayeli nobakiza ntega mwami wanje? Umuryango wacu ko ari ukengeretse mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndi muhererezi kwa data. Uhoraho aramubarira ati, erega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzotikiza Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Amen. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umugabo yitwa Gideyoni. Gideyoni yari umunyisirayeli, hanyuma akababazwa n'ibintu biba mu gihugu ciwe.
kuko abamidiyani baratoteza abanyisirayeli mu buryo butangaje. Bararima bakaza bakonona ibintu byabo, bakavyiba, ibindi navyo bakabisiribanga. Donc nta gahengwe na gatoyi babaho. Bari bamerewe nabi cyane, kandi uko kumererwa nabi byari vyavuye kuri bo kuko bataye Imana. Haleluya. Bataye Imana, hama Imana nayo igira iki? Iba kure yabo. Nk'uko n'uyu munsi abana b'Imana, haleluya, abantu bitirirwa izina ry'Imana benshi bayiteye umugongo, bituma umwansi gira iki? Abatwaza igitugu. Umwansi bigatuma bakoresha ibyankwa n'Imana, agatuma ababaza imitima yabo, bigatuma umwansi yama ariko arabasuzuguza. Haleluya. Rero n'aba banyisirayeli bari mu gihe kibi, babaye, bamerewe nabi, nta kintu na kimwe batunga. Haleluya. Nk'uko nawe uyu munsi udashobora gushika mu gikorwa, atagikorwa na kimwe ukora ngo gishobore gutera imbere, atamugisha ukuzako. Kubera iki? Kubera wataye Imana. Imana idufashe. Ugasanga rero umwansi yarakwigaruriye, agukoresha ibyankwa nawe. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rigufashe nanje rimfashe. Haleluya. Tumenye ngo iyo twitandukanije n'umuremyi w'ijuru n'isi, tubona ivyago bikomeye. Haleluya. Rero Gideyoni we ngo akagira umutwaro ukomeye mu mutima wiwe, akavuga ati kubera iki twebwe turi muri izi ngorane, kubera igihugu cyacu kimerewe nabi, kubera bikababaza umutima wiwe. Hama ngo yigira inama, aravuga ati izi ngano reka jengere ndazisekurire mu kuzimu. Haleluya. Ngira yarabona ingene abantu bashonje, akavuga ati reka nshobore no gutabara abantu n'abakeyi. Haleluya. Ngo aragenda akazisekurira ngo mucoba ahantu bari barashize ubwato bwo kuganiramwo mu vinyu, ngo akabari hasekurira. Haleluya. Hanyuma Imana igira iki? Imana ibona umutwaro Gideyoni afise. Nibona umutwaro afise, Imana iravuga ngo ngira ndamuhagurutse, ngira ndamwambika imbaraga zanje, hama ndamuhagurutse, ntabara igihugu cabo. Kubera iki? Kubera umutima wa Gideyoni. Hinge nkubwire muntu w'Imana, utaragira umutwaro muri wewe, utaragira umutwaro w'ikibazo cyari cyo cyose, ngo wumve ko umutima wawe uremerewe, wumve ko uvuga ngo jewe nokora iki kugira ngo ibi bintu bihinduke, Imana ntizoshobora kugukoresha. Imana ikoresha umuntu wese afise umutwaro. Haleluya. Kandi nagira ndakubwire ngo umva, ufise ikintu Imana yaguteretsemwo cyoshobora kubera umugisha amahanga. Rero Imana irakeneye ko ugira iki? Waktiva umutima wawe, waktiva nico kintu kiri muri wewe, kugira ngo kibashe kubera iki? Kibashe kubera umugisha amahanga. Haleluya. Kibashe kubera umugisha bagukikuje. Amen. Hanyuma ngo umumarayika uhoraho ngo araza, ngo yiyereka Gideyoni amusanze aho hantu. Nari twasomye ngo amubwira ngo ewe Gideyoni wa munyembaraga we, ati ngo haguruka uze gutabara igihugu cyawe. Gideyoni aravuga ati jewe notabara gute? Urumva kwa kwisuzugura. Notabara gute? Ati cyambere azana ibituma byotuma adashobora guhaguruka. Naravuga ati cyambere, umuryango wacu turi mu bantu b'inyuma, turi abantu bato cyane bakenye, abantu batemewe mu gihugu. Haleluya. Arasubira aravuga ati kandi jewe apa n'umuryango wanje, ati ndi no mu bana ba nyuma, ndi mu bahererezi, jewe naco noshobora, hariho bakuru banje. Haleluya. Nawe uyu munsi hari ivy'Imana yaguteretsemwo, uyu munsi urazana ivyitwazo, mbega je bino bikora no bishobora gute? Nagira ndakubwire ngo umva, si wewe wikoresha, si wewe ntukorera mu nkomezi zawe, wewe ni wahaguruka ugatera intambwe imwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dutere intambwe imwe, ngo izisigaye 99 n'Imana izitera. Haleluya. Wewe bigusaba gusa ko uhaguruka, hagurutse impano yawe muri wewe, ihagurutse muri wewe, igisigaye Imana niyo yikorera. Haleluya. Imana niyo yikorera. Tuzobibona muri uru rugamba rwose Gideyoni yagize, nta hantu na hamwe yigeze yo kwishimira inkomezi ziwe, ariko Imana kuko ico yavuze gikurikirana. Haleluya. Ikurikirana ijambo ivuze, kuko yabwiye Gideyoni aterega si we uzobikora. Haleluya. Ni jewe nzoba ndi kumwe nawe, ni jewe nzokwitiza amaboko yawe kugira ngo nshobore gutabara. Haleluya. Rero nawe Imana iragukeneye muri izo nkomezi nyene. Imana iramubwira tumve Gideyoni,
ati jana izo mbaraga nyene, jana izo nkomezi nyene, nizo nyene nzokoresha, si wewe uzokora, ni je nzokorera muri wewe. Haleluya, haleluya. Imana iragukeneye, Imana irankeneye, haleluya, kugira ngo igukoreshe ivyo yakuremeye. Kuko nkunda kuko ivuga ico kintu, Imana nta muntu numwe yaremye kubw'igihamana. Umuntu wese yaje muri ino si yaje kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Miles Monroe niwe yavuze ngo ni waba ushaka, ni waba ushaka abanyabwenge bakomeye, ni waba ushaka ingabire zitandukanye, ati zikomeye, atuzogende kuzironderera muri cimetière. Ati niho ziryamye, ibintu bikomeye Imana yashyize mu bantu biri muri cimetière. Kubera iki? Abantu benshi kubera kwisuzugura, kubera kudatahura, baguma bicaye bazi ngo ntaco bashoboye, kandi bafise ibintu byinshi Imana yabapakiyemwo kugira ngo bibere iki? Bibere umugisha amahanga. Ariko bakagumaho bakagenda ataco bakoze. Ariko we naravuga ati jewe, Miles Monroe nyene aravuga ati jewe, ati uyu munsi naho notaha, ati nta mwenda no bafitiye Imana, ati ivyo yampaye byose narabitanze, ati nta kintu na kimwe nsigaranye. Ese icompa nawe wewe nanje uyu munsi twokwihaya tukavuga ngo ivy'Imana yadushizemo nta deni tujanye, byose twarabitanze, none turatashe kuruhuka. Haleluya, haleluya. Murumva ico cubahiro, murumva ico kintu umuntu aho yirata akavuga ngo jewe ivy'Imana yampaye byose, je tudone. Haleluya, haleluya. Rero Gideyoni arisuzugura, ariko Imana igira iki? Imana iramukomeza, Imana iramuremesha, iramubwira ati Gideyoni, siwe uzobikora. Haleluya, siwe uzobikora, ariko ni jewe nzobikorera muri wewe. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, umwana w'umuntu ntacyo yoshobora kwikoresha atagikoreshejwe n'Imana. Amen. Rero umuntu wese ahanga amaso Imana, haleluya, uyibaze izokwiyereka kandi izokugirira neza. Gideyoni tuzokomeza tuganira kuri Gideyoni, murabe ivy'Imana yamukoresheje. Haleluya, haleluya. Rero biragusaba ko utisuzugura. Ejo bundi nabonye hariho umukozi w'Imana agendana ubumuga, ngira ngo mwaramubonye no kuri channel yanje. Yarasuye kunyigisha cyane gose, mwiyumvire umuntu ntagira ukuguru, afise ukuboko kumwe nako kudakwiye kuri kintoki zitatu, ari kuravya ibintu Imana iri kuramukoresha, aragira ama publicité, araririmba, ubu yaragize mariage, urumva yagize urugo rwiwe, ariko ukabona abantu bafise amaguru n'amaboko birirwa basabiriza, ubona atake na kimwe bamaze, ariko ntibashobora no kwigira kuri uwo. Ubundi ari kuvuga ati ntaco maze, ntaco nshoboye, ntaco mfise, ariko waravuga ngo hari icyo Imana yashizemo, ico yashizemo ndinda kugikoresha, kandi ndababwije ukuri kiriko kirabera umugisha amahanga. Haleluya, kiriko kirabera umugisha amahanga. Rero bantu b'Imana, ntakagira umuntu numwe yisuzugura. We wahora wisuzugura, nagira ndakubwire ngo reka kwisuzugura, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya, urakomeye, hari ivyo Imana yakubitsemo, kandi ivyo Imana irakeneye ko bibera umugisha abandi. Haleluya, haleluya. Nta muntu numwe wo kwisuzugura canke umuntu wo gusuzugurwa, kuko twese kuva kwa mbere gushika kwa nyuma turuduzanya. Haleluya, turuduzanya, kuko kuri uyu mubiri hari igihaze kimwe, hari bipfari vyononekara. Rero nawe warugingo rwanjewe, igihe utari kurakora ivy'Imana yagushizemo, hari ivyo uri kurica, hari ivyo uriko birononekara, hari ivyo uri kurima abantu kandi bari bakeneye ngo bibabere umugisha. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimiye ijambo ryawe. Mwe muyera nshuti nkunda, ndasenze ngo iri jambo ryagure cyane mu mitima y'abana b'Imana bazoryumva bose. Uwo haraho wese yisuzugura, amenye ko ari uw'agaciro mu maso y'Imana. Nta muntu numwe waremye ku bwa accident, ariko uwo waremye wese wamuremye ku bw'umugambi wawe mwiza. None nyemerera mukunzi mwiza, uvomerera impwemu ya buri muntu wese kugira ngo ahishurirwe icyo akwiye gukora kugira ngo abere umugisha abandi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, n'icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Aba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise, izina rya Kristo Yesu,
amen, amen. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.